kuri sogokuruza yakubiswe ari gusa imbere y'abana n'umufasha, akirirwa n'ishavu n'inzigo ry'umukoroni yamukuye ko ubuntu ataca ari bumugire. Ishavu ryose yarita ku bibondo n'umufasha kuko nibo baba bamwegereye. N'umukoroni amaze kugenda nta gahengwe kabonetse kuko ubwicanyi bwaciye butangura bugenda bwisubiriza uko imyaka 10 iheze. No kuvuga ko kuva ku runganwe rwa sogokuruza nta gahengwe kigeze kaboneka kugira ngo imitima isanasanwe ikire maze abavyeyi barera ibibondo mu mahoro. Gushika n'ubu benshi muri twebwe imyaka yo kure mu buzima bwiza mu muntu ariyo myaka yo kuva ku busa gushika ku myaka 7 yagenze nabi, ariko biracashoboka gukosorwa mu gihe umuntu ubwiwe agiye indani muri we vy'ukuri akiga ukungena ubuto bwiwe bwagenze, akabona neza ko byagenze nabi kandi byamugize kwingaruka. Aho abatanguye gukira. Ikibi nuko utavyitaho umuntu akibwira ngo byose ni sawa kandi imitima igwaye. Ukutana wambajije nisanze mw'isi ntazi, awabanje no kunteguza niyo nari sindazi.